Urwego rw'abahuza bo muri quartier Nyabututsi komine n'intara ya Gitega rwararonkejwe kuri uyu wa 25 mu Kakaro uyu mwaka ingabire y'ibikoresho vyo mu biro bigizwe n'intebe n'imeza itanzwe n'ikigo c'ubuvuzi Kama inshuti ya bose gikorera Igitega. Onesphore Nshimirimana arongoye ico kigo aratuyagira icatumye batanga iyo ngabire. Icatumye dushobora izi ntebe ubwa mbere twanza turamenyesha iyo zapfuye twazisavye ikigo c'ubuvuzi Kama citwa inshuti ya bose gisanzwe gikora kivuza imiti kirundi ikorera muri intara ya Gitega ku musozi wa Rutegama. Jewe naraje ngaha kuri uyu musozi wanyu wa Nyabututsi twituye urwego rw'abahuza bobe hari umuntu twari dufitaniye amatati, hanyuma rero urugwego ruradutunganiriza kandi neza twese turashima. Hanyuma igihe bariko badutunganiza aho bakorera mu nzu tubona nta ntebe zihari, badutunganiza bahagaze natwe duhagaze, twumva rero yuko vyari bikwiye yuko baronka intebe. Niho twahavuye tubishikiriza ikigo c'ubuvuzi Kama inshuti ya bose dusanzwe dukoreramwo, hanyuma ko ubwo rwego rw'abahuza boshobora kubafasha kugira ngo babagure intebe. Hama rero baradukundira batwemerera, hanyuma rero uyu munsi uri hejuru tukaba twazanye izi ntebe n'imeza mubona. Ubu rero twizera yuko urwego rw'abahuza rwo ngaho iwanyu mwiko matunganiza bene gihugu bizoba bimeze neza cyane. Ndabemeye Deo arongoye urwego rw'abahuza muri quartier Nyabututsi arakenguruka iyo ngabire bahawe kuko bizotuma bakora borohewe mu gutunganiriza bene gihugu mu gihe bahora bakora bahagaze. Shimire cyane uyu Nshimimana Onesphore nkuko yabivuze yaratwituye asanga umenga dukora mu kirere nk'inyoni. Rero tumushimire cyane ukuntu yagize akigora akagenda akadodora nkuko yabivuze, hanyuma hanadodoye bakamwumvira. Nawe rero iyo ngabire yatwemereye uyu munsi tukaba turamutse tuyigabana. Ni ukuvuga yuko ubu rero tugiye gukora twisanzuye, Imana ahubwo aho yakuye imwongera umugisha. Mu ntwaro barashimira ico kigo inshuti ya bose kuba caronkeje urwo rwego ibikoresho, bagasaba ico kigo ko bofasha n'iyindi mitumba bishobotse basahirize mu gutanga ibindi bikoresho vyankenerwa. Pascal Mpawe nayo arongoye quartier Nyabututsi. Kuba turonkejwe ino ngabire muri quartier ni iteka idasanzwe na cyane kuri bano bahuza bacu, kuko wumvise ko nubaserukira avuga yuko byabagora ukuntu bashobora gukora bimeze neza. Uno munsi rero urabona ko barose iyi ngabire ibi byiza mubona ngaha bishajije kandi bimeze neza byo gushimira Imana. Twebwe tubibona neza mu ntwaro kuko iki kibazo abahuza bari bafise twasa n'abagisangiye kuko abahuza turakorana kandi dukorana neza. Twoho nk'umuntu wacu tubaje kuturuhura kuko batarabaho byaraduhanga aho wasanga bose bashikira iwacu ntiturabacamanza ntituri iki mugabo wasanga biturihisha. Mucamake rero jewe ndashimye ino ngabire, nongera saba uno yayiduhaye two twaragize amahirwe adarahitura. Nizere ko n'ahandi ku yindi mitumba ndazi niwahaca ugasanga bimeze nk'uko uzoheze ugikore nk'uko. Aha rero mu bahuzi ibibazo biracahari kuko barafise ibibazo by'impapuro, barafise ibibazo by'amakaramu, ni byinshi bihari mugabo ikiko gikemutse kumbure n'ibindi bizoza. Ubwo rwego rw'abahuza ngo rukaba rufise uruhara runini mu kugabanya amatati mu bene gihugu, bigatuma ibibazo vyoshikiriye abajejwe intwaro n'ubutungane bigabanuka.